Ndabaha ikaze kuri itubereye TV na cane mu kiganiro igitondo gishasha gisanzwe gicishwa kuri runo rubuga rwitwa itubereye TV ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, haba YouTube, haba Facebook, haba WhatsApp, haba Snapchat, haba TikTok. Aho hose turahacisha ubutumwa bwiza kuri iryo zina nyene rimwe ryitwa itubereye TV. Nimba usanzwe ukoresha izo mbuga rero urondeyemwo amapaje yacu canke imbuga ngurukana bumenyi zacu muzoca muzibonamwo. Imana yacu nihimbazwe. Tuhonya ayo majambo tubwiye ngo ehe ijisho ry'Uhoraho riri kubamwubaha, riri kubiteze imbabazi ziwe, ngo arokore ubugingo bwabo, abukize urupfu, abazigame muri kigoyi babe bazima. Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo rero niyo ngomba ko dukuramwo iri jambo rivuga ngo Imana itubereye maso. Uyu mwanditsi w'Izaburi aravuze neza ngo eheraba ijisho ry'Uhoraho riri kubamwubaha. Mani majambo ngaho uravye yagombye kwerekana yuko Uhoraho Imana inyonga ziwe, kuko burya amaso y'umwami baca bayita inyonga z'umwami, inyonga z'Uhoraho Imana umuremyi w'ijuru n'isi ziri ngo kubamwubaha, kandi ngo ziri kubiteze imbabazi ziwe. Abantu bubaha Uhoraho, abantu biteze imbabazi z'Uhoraho, aba bantu ngo inyonga z'Imana zama ziri kuri bo. Imana yama iveya ku bugingo bwabo, ku buzima bwabo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi, nano majambo umuntu yokwibaza igituma kumbure aryama agasinzira, kandi abarozi abakinda barara barakinda, kandi abansi abamurwanya bariho batafashe ikonji, batapfuye. Ivyo umuntu kumbure yovyibaza, ariko mugabo igituma bikunda, igituma turamba, igituma tubaho, igituma buca, igituma bwira bugaca, igituma turyama tugasinzira, igituma duhaguruka tukagenda kumbure ugaca mu miduga ntiguhitane, nuko Imana igufise ko mugambi, kandi cane cane nuko Imana ikuzigama. Imana yabwiye Yakobo ngo sinzokureka ngo ntarashitsa ivyo ndakubariye. Imana yacu nihimbazwe. Rero ngo abiteze Uhoraho, abiteze imbabazi ziwe, hamwe ngo n'abubaha. Kubaha Uhoraho naryo riragutse cane, ni ijambo rininiya cane umuntu yodetaya kumbure ntanaheze ku kintu citwa kubaha Uhoraho. Kubaha Uhoraho bibonekera mu ngeso, bibonekera mu bikorwa, si mu majambo gusa, ariko mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu nyifato. Aho hose Imana iraheze ikabona yuko tuyubaha. Abantu rero ngo bubaha Uhoraho, kandi bama biteze imbabazi ziwe, ubuntu bwiwe. Imana yacu nihimbazwe. ngo abo bantu inyonga z'Uhoraho ngo ziri kuri bo. Imana yamibarerekesheje ijisho kugira ngo Satani ntahava agira ikintu na kimwe abakorako, mu buryo buri permana, mu buryo novuga ngo bwa burundu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi, ngazwamye ku 19 avuga ngo ngo arokore ubugingo bwabo. No kuvuga ngo ijisho ry'Uhoraho riri kubamwubaha, riri kubiteza imbabazi ziwe, ngo arokore ubugingo bwabo.
Imana ihoza inyonga zayo kuri twebwe kugira ngo iturokore, kugira ngo ntihagire ikintu kiduhitana, kugira ngo ntihagire ikintu kitugirira uko kigomba. Imana yacu nidutabara kugira ngo idutabare, iturinde, novuga ngo gutabagurwa n'amenyo y'intare y'intambwe ziturondera. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma kandi tubonye ngo akize, ngo arokore ubugingo bwabo, abukize urupfu. Imana yacu nihimbazwe. Bwa bundi hariho impfu za giturumbuka, hariho impfu novuga ngo nizo gukenyuka zisanganya, zivuye ku badayimoni, zivuye ku barozi. Ukumva ngo umuntu kanaka ngo bamwe kumurabura, sinzi nyine babivuga ibintu by'ibiterme gutyoye, hama mwijoro bagaca bagenda bagaca bamuzura, hanyuma rero bagaca bamukoresha ibyo bigombeye byose. Ibyo rero ngo Imana iduhoza kw'amaso ntihunyiza, itubereye maso kugira ngo idukize urupfu. Imana yacu nihimbazwe. Kandi ngo ituzigame muri kigoyi tube bazima. Imana yacu nihimbazwe. Bivuze ngo muri kigoyi bigomba kuvuga ngo muri vya bihe by'ubukene, vya bihe umuntu abura icyo afungura, vya bihe umuntu abura icyo yambara, vya bihe umuntu atabagira icepfo canke icya ruguru, vya bihe umuntu aba yatetse umutwe nka gusha, igihe umuntu aba adafise uwo yikorako. Biriya bihe by'inzara, biriya bihe bya kigoyi, biriya bihe by'amapfa, biriya bihe nyene novuga ngo haba hari ibyago biteye ubwoba mu buzima, ubona umengo nta kintu na kimwe kiriko kiripasa, ariko Imana ngo iba iri maso, iriko iraraba ibyo turiko turacamwo, icunganwa nuko hari akantu na kamwe ko duciramwo, icunganwa nuko hari ikintu na kimwe cotugirira nabi, icunganwa nuko urupfu guhava ruhitana ubugingo bwacu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno munsi tukaba dusenga Imana. Rero kumbure ntidava tubandanya kuvuga menshi, ariko mugabo cyo nari ntumbereye kuvuga nikihe, nari ntumbereye kubwira umukunzi wa kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, ndamubwira ngo ntaco bitwaye ibyo ari karacamwo niyaba ari mu bantu bubaha Imana. Nimba ukubaha Imana kwiwe gufise amanota meza imbere y'Imana, birashoboka yuko muri ino minsi ukubaha Imana kwawe kudafise amanota meza imbere y'Imana. Birashoboka yuko muri kino gihe byakugoye, wasubiye inyuma, waguye, hanyuma rero mugabo ukaguma witeze ngo Imana ngo turacari mu migenderanire myiza, ariko mugabo nawe ubwawe wumva ko mu mutima ufise ibintu bikwagiriza. Nagomba ngo ubanze urabe neza yuko uri mu mugwi w'abantu kubaha Imana kwabo ufise amanota meza. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero uca uheze ugire nti, uca uheze uhumure, kuko Imana ikubereye maso. Nawe uri mu bantu Imana ibereye maso, kuko abayubaha kandi biteze imbabazi zayo, biteze ubuntu bwayo, biteze kugirirwa neza nayo, abo bantu ngo Imana ibabereye maso kugira ngo ntibigarukire mu kuraba ibyo bariko baracamwo, ahubwo ngo kubabera maso, kubahoza kw'inyonga zayo, ngo gutumbereye kubakiza, ngo ibakure mu rupfu. Imana yacu nihimbazwe. Kandi ngo guhoza inyonga z'Imana ku bantu bayubaha, ngo gutumbereye kubazigama mu gihe ca kigoyi, mu gihe c'amapfa, mu gihe co gukehanirwa, mu gihe c'ubukene, mu gihe umuntu yabuze amahera yo kuriha inzu, mu gihe umuntu yabuze amahera yo kuriha minervare y'abanyeshure abana biwe, mu gihe umuntu yabuze akazi, yashomereye, yakubititse. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo
gishasha cacu cuno munsi. Mukanya mpejeje gusoma message mwene data araho twigeze kubana, hanyuma rero akazi karamuherana, ibintu nyene birapararangana, biramera nabi, kandi nyene urumva nyene ntibiba vyorosha akazi gaheze muri kino gihe, ugaja gufata isuka wanashaka novuga ngo uyiheruka kera utari uyiherutse, usanga bitoroshe. Kandi warize na kaminuza, bari nabo ngo warize vya bindi vyo hejuru, warize kanyomoza. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ariko mugabo acashishikara gukorera Imana, ashishikara kubaha Imana, mbere mu nyuma baranamuduza novuga ngo mu yandi mavuta, ivyo yakora bamuha amabanga azezwa, yiyondera ko yasanzwe ajejwe. None rero inyuma yo kuburabura, yo kugira uku, ndamwibuka abura n'amayinite yo kugura amamega, ubuzima buramucanga, buramera nabi, akanyandikira mu masaha 5 ngo handi mu mirima kubera ibintu vy'amazi n'ibindi nyene gutyoye. Urabona hari indimi usanga bisaba yuko umuntu avomera itomati, imboga, ibiki n'imiceri n'ibindi, ivyo vyose. Hanyuma rero mugabo ashishikara kubaha Imana. None rero nagize gutya mbona message ngo nabaye roteni. Igihe rero agomba kuja gukora ikibazo, nyandikira message mwijoro ambwira ngo handiko ndapapa niga ngo ibi ngo ndabe yuko ngo bazobizana. Ndamubwira nti nuko ndahantu hadafatarizo nakurungikira igitabo kirimo ibintu mwene ivyo kandi gitomboye ca Médecins Sans Frontières. Hanyuma rero bukeye yavuye gukora aramira ngo shaka ngo ndabona ko ari ivyo natoye ngo n'ibindi kumbego vyo bavyangoye ngo mugabo ngo nideburiwe nta kintu na kimwe ntanane natanze kigaragara ngo ibintu vyose nagerageje kuvyishura uko nshoboye. Ca ndamurungikira ca gitabo rero ngo yondo kironka hakiri kare ngo mba ntashi ndatamba. None rero ubu yaronse. Imana yacu nidutabare. Imana novuga ngo imukijije kumaramara, imukijije kuguma muri ubwo bukene, kuguma muri ubwo bushomeri, kandi yarafise urupapuro yodepoza nk'abandi. Imana yacu nihimbazwe. Imana itubereye maso bene data. Nubwo twoba tutayibona, nubwo twoba tubona umengo nta cipasa, ariko nimba tuyubaha kandi nimba turi mu biteze imbabazi z'Imana, ukugira neza kw'Imana, Imana itubereye maso kandi itumbereye kutugirira neza, itumbereye kudutabara, itumbereye kudukiza urupfu, itumbereye kudukiza kumaramara, kurya ivyatsi. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Igitondo gishasha cacu cuno munsi tugomba tugarukirize ngare ntamagwara ahogwa. Mbega bimeze gute ivyo maze iminsi uriko uracamwo? Ubwo ntivyatumye uva mu mugwi w'abantu bubaha Uhoraho. Iyo umuntu yidoze akidodomba canke agaheba gukorera Imana no kuyisenga kubw'ibibazo ariko aracamwo, muri ico gihe bica bimukura mu mugwi w'abantu biteze Uhoraho, bica bimukura mu mugwi w'abantu bubaha Uhoraho. Hanyuma bikaba vyoca bituma mbere arata ugutabarwa n'Imana, kuko Imana yo yama yiteguye gukiza abantu bayo urupfu no kubatabara mu gihe ca kigoye, mu gihe c'inzara izura inzara, mu gihe c'ubukene, kugira ngo ntibagende gusa, ntibamaramare. Imana yacu nidutabare, ntibambare ibara mu bantu kandi barakoreye Imana. None rero hamwe wowe utakiri mu mugwi w'abantu bubaha Imana, uharanire gusubirayo. Ariko nimba uri mu mugwi w'abantu bubaha Imana, nzanywe no kukubwira ngo Imana ikubereye maso kandi igiye kukugirira neza. Dusenga Imana naho utaha mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwebwe ari rya mbere mukurikiranye rino vugabutumwa ryacu kuri runo rubuga, twobasaba kwiyabonesha kuri zino mbuga zacu dukorerako za Facebook, YouTube, WhatsApp, Snapchat na TikTok. Hose ni kw'izina rimwe Nta Mvura Idahita TV. Dusenga Imana tuzosubira mu kiganiro c'ubutaha. Mwami Yesu tugushimiye cyane kubwa n'amajambo twumvise. None umuntu wese uhumurije umubwiye ngo inyonga zanje ziri kuri wewe kubera ko wubaha ivyo nihanikirije, unyubaha, unyumvira, uyo muntu urakoze kumuremesheje, kumuhumurije, na numuhe gushishikara kubandanya neza. Ariko umuntu nawe yabivuyemwo, umuntu atakiri muri no mugwe abantu bakubaha, uyu muntu akaba avuze ngo nanje Mana mbabarira narabivuyemwo,
narakosheje, narihebuye, nariganye, naridodombye, sinkiri mu mugwi w'abantu bubaha Imana, kandi numvise ko Imana ibera amaso abayubaha bose. Umuntu yemeye gusaba imbabazi umugirire neza, umuguze ko imbabazi, ibyo ugomba byose bishishikare kubana n'abandi bantu bumvise rino jambo, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, ntitubisabye tubyizeye, amen.